avuye bikomeye aravuga ati ibintu biko biraba n'ibintu bitandukanye bimeze gute arakunda umugwi rero uno munsi FC Barcelona avuze ngo yaramurekuye azogenda niyavyifuza akaja muri Arabie Saoudite no nkuru ikirasohoka Raphinha atakosohoka muri equipe FC Barcelona bigaragaye ko numana ko ari umukinnyi akunda equipe kandi agifite imyaka nuvuga ngo itaranaba myinshi imyaka 28 umukinnyi uvuga ngo abagifite saison nyene zitari zike nka zibisha zingahe bivana equipe itandukanye Raphinha Barcelona yaramwemereye mugabo azosoka vyifuza Raphinha n'umukinnyi mwiza cyane uhereye kubamukurikiranye bamuna muri Leeds United arandurwa n'ubwo FC Barcelona ashika ku ntwaro ya Xavi Hernandez ariko novuga ati nibihe canke ni intwaro Raphinha atigize agiramwe ibihe vyiza cyane kanatsinda ntigiza nishimiye hari ibihe bimwe bimwe yacemwe bigoye vyatumwe ndetse n'abakunzi buno mu FC Barcelona batanamwishimira bumva bakora muvuga ko bakora mu kritika cyane no mukinnyi Raphinha uretse gukritikwa cyane n'abakunzi ba FC Barcelona bivanye nuko ateka arabaha umusaruro nivyo rimwe rimwe yaratanga ibiharo vyiza ahandi ugasanga yabaye wamukinya dahoza ko bivanye ndetse kanatsinda n'umumenyereza yarafise nubwo yashobora kuba ari mwiza byari bigoranye cyane ko Raphinha mu mwanya ukwiriye nawe nyene ngo yishimire intwaro y'uno mumenyereza Xavi Hernandez yishimire buno burongozi bwa FC Barcelona byanavugwanzwe cyane ko yanacise n'intege yifuza no gusohoka n'umugwi wa FC Barcelona ariko inyuma yiza rya Dieter Hans Flick aramwumvisha imigambi yiwe aramwumvisha projets yiwe aranamutahuza ko ari wo mukinyi azonakorera ko umugwi wa FC Barcelona nivyo Raphinha nkuko yamye ari umukinyi yitanga yifuza gukora cyane yarakoze cyane no munsi niwo mukinyi ari muri FC Barcelona ubona yuko n'abakunzi baranamwishimira niwo mukinyi no munsi amaze hanze y'ikibuga nk'indwi imwe ubona ko abafana bamukumbuye bamuririmba ati Raphinha yabaru hari twari guhura n'izingorane ariko kandi sinovuga ati ngo amwe mu masezerano basinyanye no mugwi wa FC Barcelona harimo bimwe mu bintu bivuga ati ni wifuza gusohoka umugwi wa FC Barcelona tuzokureka ugende inyuma y'igikombe cy'isi muri 2026 ukwezi kwa gatandatu inyuma yako Tenizera yuko ivyo biri muri bimwe basizemwo kubera yuko ubwa mbere na mbere FC Barcelona barafise ikibazo c'ubukene kandi na performance kiratangwa no mukinnyi Raphinha kumbure n'uburyo bamuhaye canke bariko baramuha ni bimwe mu bintu biba bigoye cyane ko yovyishima canke yoshimishwa navyo ariko icingenzi ni eski Raphinha arishimira kuba mu mugwi wa FC Barcelona kwishimira kuba mu mugwi wa FC Barcelona twibukanye turabana uno munsi hari kwishimira kubura ahantu ariko hari igihe naho bizoshika gakenera ikindi kintu yego Ridike ndagwa karorero burya nshingire ku bintu vy'inkundo burya baravuga ati urukundo rufise ingufu kandi abantu barakunda nako ugasanga umuntu arakwihanganiye mu buzima bwose ubayemo ariko hazogera igihe bizosaba ko agomba kubaho naho uri kurumva yumva ko akeneye kubaho gusumba urwo rukundo mbese ntiyagomba kubaho uri kurumva uko kubaho iwawe biragoye cyane ko ashobora kukuronka biragoye ubuzima buragoye gose nawe agomba kubaho urumva ko azokwitaho guha agaciro urukundo gusumba kubaho kwiwe yifuza muri uwo mwanya hazokurika agende rero na FC Barcelona nizera yuko basanzwe bazi ko Raphinha akunda umugwi niba mwongira amasezerano nivyo bakemera kumwongera udufaranga duke ashobora kuvyemera bivanye n'urukundo afise kuri no mugwi FC Barcelona ko hazogira igihe nawe yifuza gutera imbere mu bijanye n'ivy'ubutunzi ndetse no gutunga famille yiwe kanatsinda n'umwana yavuye mu buzima bugoye cyane mu buzima bukenye bo yavuye mu bukene rero hazogera igihe kumbure Raphinha ashobora kwiyumvira kubaho gusumba kuruta uko akunda FC Barcelona ariko Houston biravugwa ko equipe FC Barcelona iravuga ati kuno munsi witwa ruvuga ngo Raphinha ni yavyifuza ubwiwe neza cyane yifuza kuba yoshaka gusohoka muri equipe ya FC Barcelona turaza ko turekura kandi sinakera bavuze inyuma y'igikombe cy'isi ni 2026 ruvuga ngo na saison nazinga zigaje muri equipe ya FC Barcelona ikibazo bakiruvuga ngo equipe yitwa FC Barcelona yo ruvuga ngo na nyine iravuga ngo yatari muri kibuga byaragaragaye ko novuga muri La Liga twanabonye novuga ngo equipe ya FC Barcelona ifite Raphinha haba muri Champions League ya equipe novuga ngo iza ugasanga menyine igaragaye ko iyo buzo gutwara Raphinha kino kintu kiza ko gicoroha by'ukuri unabanariza ko kuravuga ngo uno munsi Raphinha nawe arifuza yuko azashobora kuba aje mu bundi buzima butandukanye uvuga muri equipe ya Barcelona ariko tubaza bakibatandukanye nk'aba Brazilian baciye muri equipe ya FC Barcelona zano witwa abo ba Ronaldinho zana amazina novuga ngo abo ba Neymar Junior baje bakagira novuga ngo ibihe vyiza unabanariza aho novuga ngo warugeze umuntu yarakivuga ku vya Raphinha ubundi vya FC Barcelona navyo ni FC Barcelona nyene bitahuritse ko iri mu bukene
kuko FC Barcelona iratandukanye na Lionel Messi batifuza gutandukana nayo kubw'ibibazo by'ubukene nimba FC Barcelona barasizemo ako gapoint kavuga yuko nifuza kugira tuzomuneka kagenda nuko baratahura ubuzima baratahura n'ico umuntu ari no munsi nejo ico ashobora kubaca ejo ashobora kuba yifuza amafaranga kandi nizera yuko cyo mujana muri Arabia Saudite nizere yuko atari gukunda iryo higanwa nizere ko atari gukunda Al Nassr canke Al Ittihad canke Al Hilal atakukunda amafaranga nuko azobakurikiye amafaranga twemenye neza kuri ico kintu ikintu cyo nyekizotuma raphinha ava muri no mu FC Barcelona n'amafaranga nta kindi twemenye ico kintu rero FC Barcelona imba barashize mwako iyo option ivuga yuko nifuza kugenda tuzomureka nuko batahura ivyo bamuhaye uri kurumva kandi batahura nibihe raphinha rimwe ejo bishobora guhinduka kuko n'umuntu ashobora kwifuza amafaranga gusumba urukundo umunsi urukundo rurahaba ariko ejo kandi kanatsinda turekane nejo urukundo ntirushobora guhagarara gonyene my friend ariko nshinibuka karo kavuga ngo burya akarorero burya nka Lamine Yamal nivyo arakunda mu FC Barcelona burya umubwiye ati Lamine Yamal kina muri no mu FC Barcelona ata amafaranga namwe tuguhemba iyo haguma ubundi abari kino kigoye kuno gonyene rero ubundi aba Lionel Messi nivyo waraciye muri equipe ravuga ati kadugabanya umushahara abazina nuvawe aba Piqué abayitwa ba Jordi Alba baragabanya umushahara mugatwa ruvise ko wanashaka witwa nuvuga ngo Robert Lewandowski yavuze ati je ndifuza kuguma muri equipe nuvuga ngo yande ya FC Barcelona ati nivyananka yuko ngoma hano ndaza kwandirangiza umupira w'amaguru Robert no muzi kumvise ivyo witwa nuvuga ngo azi kwizira rya uno raphinha aravuga ati nako FC Barcelona bwabo yongowe no mu president wa Joan Laporta n'abandi nuvuga batandukanye bafatanya kuyobora ino equipe bavuga ati twe niya vyifuza za kubasohoka mugabo wanashaka genda za kwarondera handi bacha ba president baravuga ati yigire muri Arabia Saudite ubwo aho hantu kubwawe Barcelona inamurekuye igikombe cy'isi kinarangiye nta gihombo cyo kukiboneka tukabona ngo igihenge yuko yabona kuri equipe ya Barcelona bavuze ngo niya vyifuza gusohoka tuza ko tumureka gende witwa raphinha apa kuvuga ngo raphinha yaragiye muri Arabia Saudite twavuze yuko nawe ubwiwe akunda FC Barcelona yosha kugenda mu bwiye kuba arondera ivy'amafaranga tugiye ku rundi ruhande ruvuga ngo Barcelona yo agiye nta gihombo cyo kwigaragara kuri Barcelona bwana ridike buri mugwi wose ubaho kwisi ntiwifuza kurekura mu bakinyi beza bari ko barifasha mu bihe bigiye bitandukanye wanashaka umupira makuru sivyo ino FC Barcelona ni umwe mu migwi novuga ngo iri mu bibazo by'amafaranga biciye kuba bakoresheje amafaranga menshi ariko ntibinjiza amafaranga nayo basohoye biza kuba bituma ari mu maklebe kujya ku isoko bibagora ino mugwi twabonye ubushobozi bwabo bwubakiye kuri Lamassia niyo ni philosophy twabonye ko success yange ukugira nubwo ngo gushika ku nyinshi mu guwipfuje kugira ngo ivyo bikombe no koresha ishuri ryabo ry'umupira w'amaguru bita Lamassia twaramenye kuva za 2000 na gatatu kudoga 2004 nimwe maklebe agiye kubitunga abakinyi bose muri Lamassia biza kubafasha kugira kubaka equipe ya Barcelona ikomeye n'umugabo bita raphinha buri wese araza kamara muri umugabo FC Barcelona inyuma yiza y'umugabo bita Sebrique burya uyu mugabo witwa raphinha cyo mu gitandukanye hache muri equipe Sporting de Portugal cyangwa muri equipe Paris United cyangwa muri equipe ya Rennes nindi mu gitandukanye cyangwa muri equipe Palmeiras mu gihugu cya Brazil nimwe mu kintu uvuga ngo yakuze akuna umugwi wa FC Barcelona karatsi nugiye kura umugwi wa Chelsea de Blues imbere akaca muri Barcelona bamuronde muhana amafaranga menshi gusumba basikira muhavuga ngo je ngiye gushitsa indoto z'ivyo nipfuza umugwi wa FC Barcelona arashikayo uno mukinyi imyaka ibiri ya mbere yiwe amenyereza no mumenyereza ibitaza Vieira Hernandez atazi kuvyaza umusaro ubushobozi bw'umukinyi afise muri effectif yiwe ngo bita raphinha bavuga ngo ntacyo tumariye soko tuvuye muri FC Barcelona turavyibuka gira je mu gihugu cya Arabia Saudite ariko nawe aravuga ngo jewe singiye gusoka muri umugwi nzogwanira ikibanza ari umugwi wa FC Barcelona n'umugabo bitanse fikaraza aramubwira yamambwe mu biro aramubwira niwe mukingiye kubakira kuri umugwi wa FC Barcelona kanatsinda ngiye kugusha muri wa capitaine urumva motivation ya Hans Flick ibikomeye cyane kabisa buriya umuntu aje umeza akazomereza mushasha akakubwira ati ivyo nzokubaka vyose bishingiye kuri wewe nawe ubwawe hari ngiye utagusaga kuratanga n'inguvu zitari zo waruta neza cyane uno mugabo mu mateka yiwe w'umupira maguru aza kumwakweze muri za barondo tuvuga ngo buri wese yabona ko umwaka ugitangwa gushikurangira ati raphinha aramerita barondoro
kanatsinda abamenyereza gihe batandukanye bagenda bamugarukako n'umunyereza bita Diego Pablo Simone yabigarutse ku munsi batsindwa na mugwa FC Barcelona ku gatandatu aravuga ngo ni gutyo no mukinya atatakonye Ballon d'Or ati zina bitaho sinda navyumva na gato ati buri wese afite uko acagura ariko sinaho urukuru no mukinya munya Brazil bita Raphinha Diaz Berori atatwaye icyo bita Ballon d'Or nukuvuga ngo no mukinyi yavuye kuri level imwe acha kwindi level imwe twita class player umukinya ari class nimero ya mbere kwisi muri cyo gere FC Barcelona twirengagije ibibazo by'ubukene office mu mugwi nawe nune niwonezerego kurekura mu mazina adasanzwe nk'uwita Raphinha Diaz Berori uti kubera iki mbega ugiye ku isoko kurondera umukinnyi nka Raphinha Diaz Berori ngo mugura amafaranga nagutse amafaranga menshi ari mbega we FC Barcelona nubwo murekora akagenda ubwo bushobozi bwo kujya ku isoko kurondera undi mukinnyi nka Raphinha Diaz Berori burahari ukavuga mbega bino bibazo uno mugwi FC Barcelona uri mu by'amafaranga 2026 ko bagiye kuca no mu matora mu kwa mbere y'umupereza mushasha uzoba yatowe swat ari no rapport n'abandi bagiye batandukanye ko yamamaza bazo bamaze gutorera inyinshi ibibazo umugwi wa FC Barcelona ufise by'amafaranga cyose kuvuga ati namakenga nta wuzi koko bizoba byatorewe inyisho tamwe ikintu gikurikira harakana bareje ko ravuga ngo uno mugabo mu gihe ubwiwe abyifuza mbe dusanguye iyo nkuru yanditswe urumva koko neza ko Barcelona yifuza kurekura umusore harakantu yashizemo nyene ni bimwe byo kuvuga ngo uba wawuze ukundi kuntu ubigira urumva ico kintu nukuvuga ngo umukinyi niya force gusohoka tuzomurekura ariko ubwacu twe nka FC Barcelona twifuza kurekura umukinyi bitwa Raphinha Diaz Berori kuko tuna kamera atumariye ariko muri cyagiye cya exception tuvuga ngo umukinyi niyemera kuguma ngaho muri FC Barcelona turashaka kwigira reka tumurekure yigire mbega urumugwi bwoko kibifuza kurekura mu bakinyi beza badasanzwe nibibaho umugwi ntubaho so nuvuga ate kurane gwanje rero ino nkuru nuvuga ngo ni inkuru bisa nkaho yaje kwerekana nuvuga ngo amakenga ariko atari fadika kuko nizira ko tugiye kuraba mu bushobozi n'ubwiza Raphinha afise n'igikundo n'akundo mu FC Barcelona of course nta ngoma yamaho iri kinga nta ngoma yamaho yaraye niko biri muri cyo gere uno mugabo bita Raphinha Diaz Berori ashobora kuza agahindura akavuga ngo nkuko Yutsone yavuze akavuga ngo hagezaho nkorera amafaranga mu myaka 29 reka ngende mu gihugu cya Arabia Saudite ariko no turakuraba mbega decision Raphinha yo yizo bimeze gute ariko kurande kwanje mbona ko FC Barcelona ni cya kintu ivuga ngo ni muri cya gihe umukinyi yasa kuyongereza amasezerano ko nizira ko azbageze no kwatimurangiza cy'amasezerano yiwe 2023 2027 yes ashiri bazi kibazo mbega muri cya gihe cyo kwegera Raphinha ngo tumupropose kongereza amasezerano muri FC Barcelona azohitamo gusoka muri equipe ya FC Barcelona azotwongera amasezerano so je no kurane no vuga ngo ni FC Barcelona sanka yanditse yasohoye izo nkuru kugira ngo yerekana ko umukinyi w'ingenzi bwa mbere bakibatira atanse ku mukinyi kuko buri wese yifuza kuba umukinyi umushaka kumutira ko atanse kugira ngo niwo muri yifuza kumugura zana amafaranga menshi icyo ni cyambere icya kabiri ngo ni inkuru FC Barcelona yanditse nayo ivuga ngo nitwifuza kurekura no mukinyi mu gihe we atabyipfuje ariko nuvuga ngo no mu makinyi badasanzwe mu FC Barcelona tunze no mu gihe yosohoka bo bakoze amakosa dasanzwe nawe ubwiwe peut-être ashobora bagiye korota kugafaranga ko imyaka yo iraduga ariko je mbona biragoye cyane isoka rya Raphinha muri FC Barcelona biragoye no vuga ngo muri equipe FC Barcelona ndavuga ngo uitwa Raphinha mu matko vyumva ko ibiriko biravuga ko ino equipe no FC Barcelona iravuga ati kuno munsi mugi witwa Raphinha vyifuza gusohoka tutaka tunamurekura akigira muri Arabia Saudite ati mugabo natwe wanashaka rimwe na rimwe hakano twashizemo turabe ko vyoshaka gukunda nuko twobivuga kwizina y'uwitwa Raphinha umukino uvuga ngo akine equipe yitwa FC Barcelona kaba kandi anakina na equipe nationale ya Brazil. Tuva kuitwa Raphinha twinjira kandi kwindi nkuru nuvuga yacu ni nyuma witwa Filme Lopez witwa Frank de Jong nuvuga ngo bagikwagaruka nuvuga muri equipe batakaje Rova Filme Lopez azakugira akabazo k'imvune baza kuba bavuga ati tuzakwa tukinisha witwa Daniel Olmo ariko kandi baza kuba buravuga ngo Daniel Olmo naza kwagira imvune nuvuga ngo beshi barabiruka nuvuga ngo muri no weekend ariko atsinze niyo equipe yitwa Atletico de Madrid yanatsinze wanashaka w'igitsindo tutabona nyinze ya Frank de Jong na nyene Novoya yarafise akabazo kuno munsi Filme Lopez na Frank de Jong baritezwe muri no weekend kukina nuvuga ngo urukino rwino windwi nuvuga ngo bayokina n'indwi ya 14 nimba nihenze yo muri La Liga nje ko niyumvira kino kintu nuvuga ngo igarukana ya Filme Lopez n'uwitwa Frank de Jong Houston hari ico coba kigiye kuba congera
kuri equipe Nouvelle FC Barcelona kitariko kiraboneka kuno munsi ruvuga ngo nk'inguvu twabona nka Hans Flick avuga ngo no munsi kuba ngarukanye Firmino Lopez kagarukana n'uwitwa Frank de Jong nanje ubwanje no munsi datako dahema bitandukanye nuko bari bavuga bati turoze Frank de Jong twatubuze n'uwitwa Firmino Lopez ko twarabonye banashaka batsindana equipe itwa Atletico de Madrid igaruka rya Firmino Lopez na Frank de Jong Houston harakano congera mu kibuga haba ku musaro cyane n'ibindi bitandukanye warashaka no kuri VSC ya equipe itwa FC Barcelona garukana abakinka Frankie de Jong banyumva hari ukuntu mikoro yawe iri planta mikoro yanjye ibibazo yahuye navyo sawa muranyumva neza cyane ndumvikana neza abasore cyane ijwi rimeze neza birarongorotse kanumve nanje ko niyumva ego ko navuga ati Barcelona kugarukana abakinyi bose bagera kuri batatu inyuma yo kumara igihe batakora bakoresha canke batabafise mu kibuga twarabonye FC Barcelona igenda irahura n'ibibazo ati iravuze umu animateur doje aho ni mu gihe Pedri Gonzalez atarahari turavyuka kuri match bahura na Chelsea de Blues kabana ati FC Barcelona hari ukuntu hagati itariki iravibra neza ko kidafise Pedri Gonzalez nibyo Frankie de Jong yarahari ariko Frankie de Jong ni umukinyi nibyo nanje nemeranya nawe rimwe ari n'igihe azagakora canke agatanga ibiharo viza gusumba nuno Pedri Gonzalez bari kumwe mu kibuga niwo mukinyi afite ubwo bushobozi bwo gutanga icakabici vya Pedri Gonzalez atanga mu kibuga ndetse kanatsinda hari n'igihaza agatanga vyinshi gusumba ivyo Pedri Gonzalez yanatanze ariko hari umugani bakunda kutubwira ngo umuti ngukora ngukoranye ngo iminwa ngo iryo higizene inyuranye nayo bavuze gute hajya kuyaga gutera inkuru nivyo baba basiguye burya niho ushaka umva uri kurivuga wenyene uri kuravuga wenyene bavuga ati uri kuridoga ariko uri kurayaga na mugenzi bavuga ati bako baratera inkuru bako barayaga iminwa rero iryoha inyuranye rero ngombye kuvuga ati hagati mu kibuga kwa Barcelona haryoha neza canke haryoha cane iyo baba bari kumwe bano basore bose ari babiri nivyo Pedri Gonzalez ashobora kuba hari Frankie de Jong adahari tukabona neza na neza ati duo ya Pedri na Eric Garcia hari ukuntu iba nziza gusumba duo ya Frankie na Eric Garcia